umunsi umwe waho fani yarandutse yambwiye ati rero shambere we urazi we ko tuzi nayo Jezo jako umugabo wanjye je uzombona kwe urazi ko geze saa 6 ataraka kuryama namurondera n'imibiri niciye mu bitanda aguma mu bintu by'iwawe jibi bintu je wamuhaye iki kuri umugabo wanjye akunda kubwo rugero kubera ibintu yaguma amfasha reka mwenda abantu nabareke nkeze uyu muntu yoba yarakoze na sinema editeur n'umukadre nukuri sinzi umuhinga cyane muri ibyo bintu ariko jewe nibaza yuko dufatira ku bintu bibiri tukajya tuvuga tuti mu Burundi turagerageje kuri son no kuri image aha vraiment reka tubakiyenze image zose ziboneka neza ayo mashini yashimye image iboneka neza sinjira muri tekinike cyane son twayumvise neza aho vraiment nukuri imana ibahinkomeze mukomeze natwe turi inyuma yizomara iyi filime ni ndende kubera ko ubu aka kanya tuvugana tumaze gukora ama episode 50 mu mpamashi urazi ko ari ibintu bitoroshe twarakoze ariko Jimana yangiriye ubuntu Jesse nduha ndarushe cyane ariko Jesse nduha dufite ama episode 50 rero filime izomara umwaka wose bishobotse turashobora kongeza uko muzogenda murayikunda tuzobana dukora kugira ngo tubandanye tubaryohere ego twamuhaye bible ikimenyetso cyo kumubutsa yuko Imana ikunda kandi akwiye kwama ariyo ahungira ko akayigira ubuhungiro ni kenshi mu mumva ngo abere bamuroze abere yagize ibiki ariko protection yonyine yashobora kumukingira n'Imana yonyine rero igihe cyose uzobukiza kandi uzowisoma uzogenda urabona mu rufunguro rwo kuzotuma na bino bintu ko turakora bishika kure amafanira bine n'umugore wanje ego nuko bakaba barahegeje gufata agafoto kuri banderole ndetse bakabagira batangure rero kwerekeza muri salle nkuko mubibona bariko baritegura bagira batangure kwinjira rero muri salle kugira ngo ibirori nyezina bitangure neza mwabonye neza yuko abanyecubahiro benshi babyitabiriye mwabonye neza yuko abantu benshi bitabiriye bino birori ubwo rero natwe tubasabe neza yuko mukomeza kutubangira mukomeza kugumana natwe kugira ngo murabe uko ibintu bigenda kuri G5 Media kuko uru ni urubanza rwacu uru ni urubanza rwa G5 en general uru ni urubanza rw'abakunzi ba sinema ndundi mwabonye neza ko ibyamamare byinshi byamwitavye mwabonye Kado Havel mwabonye Amede Manirakiza mwabonye abandi benshi batandukanye ubwo rero hano bakaba bagira batangure rero kwinjira berekeza muri salle kugira ngo baje gukora yes siku yangu wana lazima nigeuze wana Iyo ntabwo tuyite kutuna mu
Mbona unitimi mtu natia hata nani? Pole. Unakuwa vile cha ngozi. Haya. Yeah. Did it, I don't know. Murakoze cyane mu byagire mu byubahiro byanyu. Yesu ashimwe. Ntabwo Kristo n'umwarimu. Yesu ashimwe. Tugire Yesu na Maria na Yosefu yamureze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Murantunga ndabona yuko atambaye ikarawari arimo ariko hano ndazi yuko ugwaruka kandi dato mu ijuru turagukengurukiye no ku bindi byinshi tutabasha kudondagura nkuko bikwiye uze kubiduhera ubuntu mu izina ryawe gira Yesu amen. Kwaberewe yikomera amashi hari abataberewe kubera ko batayikomeye. Reka dukoresha umwanya kuko ngaha turi si ni mu Burundi mugabo ni mu bazungu. Bashaka ko mumfasha dukoresha umwanya neza cyane kuko murazi umwanya wo ngaha ingene umeze. Hama nagire nsabe byihuse ariko mu byubahiro byiwe buke Abel Ndwaye mutamashikano gatonya kugira ngo twakirire abashitsi. Murakoze cyane. Hama mbere yuko ntangura nagira nsabe aba bantu ababubahwa bicaye hano imbere n'aba G5 company baze hano tube turi hamwe kugira ngo dutangure igikorwa cyacu. Hama kandi imvura ni nziza kuko imvura ituma dushobora kurima tukeza kugira tubeho. Ariko nyene yiguye ku mwanya ibintu byagira bibi hari gusanga ucerewe, niyo mpamvu hari bamwe n'ubu bataraza ariko nzi neza ko baza kuza ngaha. Ariyo mpamvu twatanguye dutevye kubera hari abantu benshi byagoye ukuntu bagira ngaha. Okay, murakoze cyane. Hama mwebwe mwese mwashoboye kwitaba bino birori twabatumiyemo, turabakiriye, tubahaye ikaze muri kino kibanza ca AFB. Mwicare mugubwe neza kandi mwumve ko tubishimiye cyane nka G5. Nkabasabye abo turi kumwe hano imbere bamfashe dukomere amashi bano bubahwa bose bashoboye kuza. Kubw'ivyo rero igituma ndabahamagaye hano imbere kwari kugira ngo mbere yuko tubandanya ivyatuzinduye tubidondore tubabwire n'ivyatuzinduye. Jewe ku mazina ni Abel Ndwaye, abasanzwe ndi umukinyi wa filme canke ireresi mu Kirundi, nkaba ndi CEO wa G5 Production Company isanzwe ikora amareresi. Rero je ndaje kwidondora nagira nce ntanga mikro kuva hariya kugera
hari kugira bashobore kwidondora mu bamenye tubone kubandanya ibindi bikorwa. Tugire Kristo. Nani nitwaye Dukunda Chenise n'abantu mu kirafero. Sina ni fiko fiko. Sina janje ni fiko fiko hama domwe muryango wa Twafa ariko no munsi nifatanyije na G5. God bless you. Haleluya. Umeze neza. Bigenda Lionel COO wa BAF nkaba nagaragaye mu mpano. Amahoro y'Imana bane namwe kandi yongera bane nanje ndabifurije. Ni Mimi Michael nkaba ndi hano kubwo kugaragara mu gikorwa Impano Series. Imana ibaho umugisha. Amahoro y'Imana bane namwe. Nitwa Chamamare cyangwa Iva, ndi umukinnyi wa G5 Production, nkaba nakinnye mu mpano. Amahoro, ni Justin Abil. Urakoze cyane mwene wacu. Ndabizi hari igihe nturonka kandi kanya ariko reka ngire ko nsaba umunota umwe. Ndi umukinnyi wa filime, ndi umwanditsi wa filime, aba naje nagiriwe amahirwe yo kuba umudirector w'ifilime tugiye kubereka hano no munsi, Impano Series. Ni filime nziza twarayikunze kandi kuba twarayikunze ndizera ko namwe bw'abakunzi bacu tugiye kwishikiriza muzoyikunda. Inyuma y'ivyo reka nshimira Imana iyo yatugejeje kuri iyi ntambwe tugeze kuno munsi. Nibiba byoroshe tuba twaraciye muri byinshi ariko nitworeka gushimira Imana. Ngire ko nshimira Imana no mu bantu bamwe yagicamwo baranyizera turakorana. Bamwe benshi ndababona hano n'abandi bari imbere yanje cyane boss wanje ya Berindwaye. Hariho na Mofu hano n'abandi benshi bameme bose n'abandi benshi narinze kuvuga ariko mwumve ko kuba mwaranyizeye uriya kugira impano ni kimwe no kwizerwa n'ikindi. Ndabashimira cyane kuba mwaranyizeye abantu bose twagiye dukorana. Imana ibahezagire. Ndangize nshimira no kuba cineaste bari hano mwaje kudushigikira. N'urukundo rukomeye cyane mwatugaragarije. Nukuri ibintu mudukoreye muzobikorere n'abandi kandi natwe nimwakora ico mukoze tuzobashigikira. Ndangiza nshimira abakunzi ba filime Ndundi muri rusangi. Buriya turashira igikorwa hanze ariko nituja ku muryango w'umwe ngo tumuhamagare ngo ngurabe igikorwa cyacu ngo dushigikire, ariko urukundo umutima amamega yanyu muritora mukaraba igikorwa mukadushigikira. Imana ibahezagire, murakoze. Yesu nashimwe. Nanje nitwa Cornelia Mutoni, ndi umukinnyi wo muri G5. Nabasanzwe fisonde mu guserukira naho kina Mariresi witwa Mofu. Yesu nashimwe. Ni Dani Films Company ariko aka kanya turi nka G5 Production. Twaje mu buryo bwo kuraba eske ibyo twakoze twereke abo turi kumwe abadukurikirana uko bimeze burije burakeye kugira filime ije ku mugaragaro, kandi ndasabye muze muyishigikire. Ikintu kimbabaza no kumva ko mudashigikira impano z'abarundi n'abarundi kazi, ugaca usanga muri bo murasupportinga abo mu bindi bihugu. Impamvu ikinama nakivuze, hari umuntu nigeze kurungikira link arambwira Jose nkunda filime Ndundi. Ndizera ko uwo muntu muri twebwe ngaha ntarimo. Byo babibabaje kuko niba turi gushyira filime ku mugaragaro nk'iyi iba yavunnye abantu turitanga kugira tugerageze guteza igihugu cyacu imbere, kugira turabe eske ejo abadukomoka bazarabe ibyo twakoze niba byari byiza canke ari bibi. Ariko indya zoba zibizoba ziza iziwanyu zamara iziwanyu, tugomba kumva ko tugomba gukunda iby'iwacu gusumba iby'ahandi. Ndabazwa ro umuntu tumwanya
ku bintu byo kumva ngo bariya barakora neza atabanje gushyigikira impano z'abarundi n'abarundikazi mukunda iby'iwanyu ibindi bizoza mu nyuma. So ni filime twarayikoze kandi ni filime nziza, ndabasabye mugerageze umuntu utarakora subscribe kuri Abel Nduwayo asimbe kuko burije burakeye ije hanze kandi ni filime irimo impanuro nyinshi muzobona ko tuva mu bwiza tuja mu bundi. Sinzi ko givuze neza ariko gato karakura uko twari tumeze umwaka kweze ubu siko turi sununura. Ndabasabye mukunda impano z'abarundi n'abarundikazi uno munsi uko turi ejo siko twari turi. Murakoze cyane, ishavu mfise n'iryuko tudakunda iby'iwacu kandi byari bikenewe. Yesu ashimwe. Ku mazina yanje banyita Nduwimana Kevin, nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba ndi umwe mu banyamuryango wa G5 Production. Murakoze. Nanjye nitwa Nishimwe Emery Alorna, nkaba ndi umukinnyi wa filime, nkaba nagiwe n'amahirwe yo kuboneka muri Imana Series. Tugire Kristo. Novuga ati mbaje gushimira Bwana Abel kuko Abel ntako atagira muri sinema ndundi kugira ngo afate inkingi. Nibaza yuko ari we muntu agerageza gufata hababara muri sinema ndundi ibisu bwa mbere abikoze, kandi nizera yuko ari we muntu wa mbere akoze lancement abantu bakinjira ku buntu. Ico d'abord nico gushima kubera ko wewe nta nyungu nyinshi arondera muri sinema usibye guharanira ko sinema ndundi yogira ijambo n'agateka mu gihugu. Hama ikindi naco norenza ko novuga yuko narashimye Imana maze kumva filime uburyo bayikoze, hama bakaza kundondera avuga ati ndi tayari kuza gufasha. Hama nibaza yuko igikorwa uko muza ukibona ni filime novuga yuko ifise itandukaniro n'izindi sinema zose Bwana Abel yakoze. Novuga ngo umuntu wese ari ngaha kuri ntabe yaje kurorera gusa bisanzwe, aze kumushigikira kandi igikorwa nicamara gushika kuri YouTube ntazocirengagize kubera ko biba vyamuvunye. Kino ni kibanza kimeze neza, muravye ibibanza tumaze kujamo mu maransema ya filime, nukuri vyari koroha kwa bijana hariya mu bubare bwa Niweva mu Twenzi abantu bakidagadura, ariko kuba yabizanye ngaha ahantu hari VIP aya n'amafaranga my friend, aya n'amafaranga aba yahiye. Rero uvuga yuko mutegereza kumushigikira ni ngombwa. Hama ndabashimiye abaje mwese, nta majambo menshi novuga ko umwanya uracariho, reka tuze kugira commentaire bivanye n'igikwa tuza kuba twabonye. Imana ibahezagire. Murakoze cyane, tugerageze kunyarutsa kandi ndabashimiye kuba mwagerageje kunyarutsa kuko umwanya uri kuraturega. Rero nkiri ngaho imbere nk'isijambo nagira ngire ko nakira abashitsi abubahwa baduteye iteka muri kino kibanza kuko niwo mwanya turose wo kubaha ikaze. Ndashaka twakire umutama w'umubanyi wanje yavuze ati nzoza gushigikira, yashoboye kugira muri kino kibanza yitwa Laura Kavakure, amfashe mu byubahiro byiwe aze ngaha abaramutse mu muhamashi. Karibu ngaha bakubone. Ndi ambassadeur Laurent Akure, numubanyi kundana murakoze. Murakoze cyane mutama wakoze kuntera iteka. Twagira twakire nyakubahwa porte-parole de la ministère de sécurité Pierre Murikiye amashimwe.
Urambabarira nshobora kuba ndabivuze nabi kubera ndi hano imbere nta gisoro. Amahoro. Nitwa Cinjire. Cinjire niryo zina dukoresha mu bikorwa nk'ibi ko naje mpora nkina rimwe na rimwe iyo nasomye agacupa. Ngaha nabonye ko akijijwe benshi je ndasoma kandi iyo ntasomye sinkina ngo bigende neza. Iyo nasomye rero kamwe ndashobora gukina kw'iryo zina rya Cinjire. Murakoze cyane, ndakengurutse cyane ubutumire, hanyuma ngira nkurikirane n'abandi aho mu byereka abagabo. Ndanagushimira ku kanya wafashe kandi wari ufise izindi programme ariko ukavuga ati reka mbere gushigikira Bernard Wayo na timu yiwe G5. Wakoze, turagushimiye bivuye ku mutima. Hama kandi turakiriye abakinyi b'amareresi muri rusangi bashoboye kutwitaba. Hariho amagrupe menshi nayabonye ba BMT, muwambera amashi BMT. Ndazi ko mubakunda muri benshi. Nibaza hari amagrupe menshi ari hano, umwanya nudukundira turaza kubaha ijambo kugira ngo mushobore kuvuga, ariko reka tube turageza ngaho kugira tubandanye na programme zacu. Uwaduhaye micro aze abandanye na programme, hanyuma mwumve ko tubakunda, tubishimiye cyane, kandi sino bavuga mwese amazina sino bishobora, ariko turabakunda cyane. Uwambere amashimeshi umuntu novuga Imana yarinze, naciye mu bikomeye maze nk'imyaka 2 nca mu bikomeye benshi mwamenye ngwaragurika, ariko nka reka nsabe abanyamakuru abaribo batangura batatu. Abantu bagerewe cyane, ariko bavuze dukora kizungu, ariyo mpamvu dukeneye abantu babaza. Abantu b'abanyamakuru na batatu ugerageje kumviriza amajwi y'isinema n'amajwi meza, umva yuko genre harimo karite nziza. Hama ikindi naco nashimye nuko harimo abakinyi tashoboye kubona ngaha anye mbere, uvuga ko bo mu mice itandukanye. Ikintu bagiye kuvuga ngo nta rukundo ruri muri sinema ndundi, ariko ubu nibaza ko n'ibintu bisagaseseshwa rumuri, biraboneka yuko urukundo muri sinema ndundi ruhari. Ikibazo canje rero kuri ya Bernard Wayo, nibaza ko n'abandi ngaha anya bafise bivanye n'abakinyi bari muri sinema, biboneka yuko ari filme yamutwaye uburyo butari bukenya, atari banga. Iyi filme tubonye ngaha muri kino kibanza izo bari filme na gute, mbega izotwara igihe kingana gute. Hama ikindi naco kukijanye n'uburyo atari banga byagutwaye uburyo bungana gute, kugira ngo n'abantu bari muri kino kibanza niba yibona igiye kuri YouTube ntibazoyica amazi, bamenye yuko harimo amafaranga atari make Kenya yari kumbure kwitongo canke kukibaruka ikindi kibondo hama akakireresha aya mafaranga. Mve yuko tubwirizwa kumushigikira. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Izina ni Muganwa Kent, journaliste kuri Magic Channel. Ikibazo canje ca mbere twashaka kubaza mu 2023 waravuze ko imwe mu migambi ugiye gukora Yesu uzokora uzogerageza kuyishikana kure, cyane cyane mu bihugu byo mu Rwanda no muri Tanzania. Aho waheruka mu Rwanda wavuze ko Yesu uzokora nihagira ko uri murika muri lancement officiel uzogerageza gutumira ababanyi, ndavuga abanyarwanda nkuko nabo bahora bagutumira. Mbega uno munsi ho bahabuze iki kugira ushobore kubatumira? Murakoze cyane. Malo mwarimu kuva kuri G5 Media TV. Icyambere maze ndabakeze kubera ko intambwe irateye ubwoba bene data, intambwe irateye ubwoba pre. Ahubwo mumfashe tubaze tumuha amashi mukama Bernard. Ikibazo canje kiza hamwe, twabonye neza yuko abantu benshi bari muri no filme ni collaboration iva mu makampani atandukanye. No kuvuga turavye ku bantu benshi bakora filme mu Burundi ni baki bataserukiwe, abo tutabonye imbere tuzabona muri filme. Ikibazo cisa kiza hati target ya kugira ngo ukolabore n'abakora amafilme mu mice yose itandukanye niyihe washatse gutaginga iki. Ikibazo cya kabiri hamaze imisi hano gwanugwa amakuru avuga yuko
ugomba gusohoka igihugu ukajya gukora filime hanze y'igihugu n'ibinugwanugwa mugabo ni filime tuzokomeza turaba igomba kuba internationale canke n'ibindi uri kurategurira igisata ca filime kugira ngo dukomeze tujabuka ku yindi ntambwe murakoze. Murakoze cyane ndumva ibibazo byose babajije umengo birabajewe ariko ntimuve ngaha kubera ko muri gaca ni mu biro acu bitwaye Franike yabaje ngo afite jewe nandika nk'umuganga normalement because uri kurasoma ibintu wanditse usanga bigoye muko yavuze ngo yumvise amajwi ameze neza ati doke filime isa neza ati nimba atari banga ubakurije nk'uburyo bungana iki ibyo ashatse kubaza ikintu cya mbere kuva ntanguye iyi sinema nkora ireresi kubera kuyikunda ntitaye ku buryo nkoresha kuko amafaranga nkoresha filime n'Imana yampezagiza irampezagira iciye mu nzira zitandukanye hanyuma nkakora filime ariyo mpamvu uburyo nakoresheje ni bwinshi nk'uko mubibona namwe muri sinema murabizi simpaka ndabuvuge y'ukuri nuko Imana yabumpaye murakoze sivyo. Ikibazo cya kabiri Kenti yavuze ngo igizomara iyi filime ni ndende kubera ko ubu aka kanya tuvugana tumaze gukora ama episode 50 mu mpamashi urazi ko ari ibintu bitoroshe twarakoze ariko Imana yarangiriye ubuntu Jesse nduha ndarushe cyane ariko Jesse nduha dufite ama episode 50 rero filime izomara umwaka wose bishobotse turashobora kongeza uko muzogenda murayikunda tuzobana yadukora kugira ngo tubandanye tubaryohere ndibaza ko ari ibyo. Hama Kenti yavuze ngo 2023 wari wavuze kuzoshikana filime kure ugatumira n'abantu mu Rwanda Tanzania kumbe muri bukabasha je nzi ko mvuze biherera haje ego nari nagize lancement ubwo wari uhari niho nabivugiye hama nimba ari ibintu je maze gukora no gushikana sinema kuri kuko jewe ndamaze gutegura kuja gukinira sinema muri Tanzania ndariha itike y'indege jewe nyene ndagenda Nairobi ndariha itike y'indege jewe nyene kugira nshobore kwegera abatanzania aba Nairobi menye ngo bakora gute tuzokorane ivyo narabikoze nja i Tanzania ndahurayo n'ama challenge benshi bazi ngaha tuba turabastari tugeze hariya tukaba ba people ariyo mpamvu mugenzi wanje kundi igihugu cawe ukorera igihugu cawe biteze imbere kuko nta gaciro uzobona mu mahanga ntako gira mu gihugu ciwawe. Jewe umunsi nja Tanzania ukorerayo naragiye mva ngaha nsezeye abanyamakuru mwese murabizi ndabasezeye kuri aeroport mwamperekeje n'ibyohero vyinshi inzingo yo na Josquin Star hama uwo muri Tanzania yambwiye ati kuza gusanga abanyamakuru bose bagutegereje ngaha chanagenda nyene kabisa mu ndege ngenda niga Kiswahili kile Kiswahili cha Tanzania wanasemaje nangura kwigingereza kuramukanya imbere ya makamera andi imbere nk'uko ngenda nyene nikuramu ubwo ngeze Dar es Salaam hari mu ijoro ndururuka indege ngenda nyende mbonyora nako bakaraza nikikutana na watangazaji wengi bitandekaje ariko ngeze hanze ikintu nabonye ndaraba abanyamakuru ndabura ikintu nabonye umukobwa aseka papuro kanditseko Abel Nduwayo ndabona ko ari jewe ndagenda tiriya miyaya mu Abel Nduwayo vraiment acambwira ngo sawa ngo ni vizuri kukufahamu ngo taxi ko pale twende yanyeretse taxi tugeretse igiswara mengo ariko mu Buyenzi ndajayo nja mu rupanga ahantu mu cyumba ndicara n'uwantumye ko ndamubura mari minsi 3 najo marariwe
iminsi 3 najumara riwe bagi wa munagize kuza gutembera Dar es Salaam nagenda muri kwa steri pakia abantu usanga Dar es Salaam ngene bagenda bafashuku je iyo nta nigakemaze gufata na bisi mugo mura ndayifata kera narayifata mugo mwino misi nyene Imana yarafashije narusakaturo nyene sinushenza gufata bisi suko gufata bisi ari bibi rero ndi Dar es Salaam ngacancomoka muto naenda vile chanurira kagenda mezi ukaza kwicara uko aha batanzana kazo mu mama afise angana chona imbere yawe ibi bitu gani undo mustari natembera Dar es Salaam namvayo wangu ufise nimba nakoze sene nyinshi zari nka 5 canke 10 ico nakoze ku kuguru k'umukobwa w'inzobe yarashe inzobe nyinshi mwarayibona turiko turakinira ahantu muri mu kabare tugiye kuri sene yo mu nzu umukobwa asangana umubire aja mu rukundo mpoze ku kuguru iyo foto niyo ya trendinze hose muravuga ati abere yuko nadufanyia vitu vizuri kubera abantu mukunda amaguru y'inzobe Waka nadufanyia vitu vizuri kumbe sina amani ndavayo rero ndaragerageje kujana na filime hirya no hino nivyo nakunda kwishura ariko nasanze bimwe ama challenge menshi hanyuma mu Rwanda najanye yo filime narakoze collabo ya East African Love filime nziza nakorera lancement n'abanyarwanda kandi filime yashoboye kugira kure nkora n'uburyo bwinshi urumva naragerageje so urumva rero mu byo wavuze ndabikora kandi neza cyane agwacungwa ngo kwera ikigo utabazanye ngo nabo ntibyari ngombwa muri ibi twako turakora ko ari makanda batumeko ariko ngira ikindi gihe bizogenda neza uwa gatatu ni Malove yavuze ngo je suis muganga vraiment ibintu nanditse kandi nabisome n'ingora yavuze akantu mbonye mugake yavuze ngo nabonye wakoceje abatandukanye bo mu migwi itandukanye target yari nta target yindi hari uretse kubandanya dukuza urukundo muri sinema nuni mucama kandi Imana bidushoboje n'abandi mwese nitubikora ko muze kudushigikira muzozi sibyo gahere niyo target yacavuga ati uri kurategura no gukora ibikorwa byo hanze uzokorera hanze ngo biranugwanugwa n'ibiki mbo umuntu w'umugabo yamana imigambi nimba uri ngaho utagira imigambi ufise ibibazo shaka kugira imigambi kuzoja muri Amerika Hollywood kwakinira filime Imana izobikora bikunde canke upfe bidakunze nta deni ntituzoja kwishuza ngo tugo kugiye gutagiye muri Amerika ari warabivuze ntituzokwishuza rero je nanje ndabise imigambi myinshi niyumvira kumengo noja gukorera hanze nkazoja za Dubai n'ahandi ariko nimfa ntabikoze nimuzoreka kumpa umva ndafise imigambi ariko ntabikoze nta kundi rero Imana ibishoboje ibintu bizogenda neza rero kugira singende mvuze je nyene reka naba bagira akantu banyungane yo muri tutu majambo umuryango mwiza cyo cyambere rero ku rukundo dufitanye twarabonye tutogwiherera ko twe twenyene turavuga ati reka tusangirane n'abandi rero muyumva gusangirana n'abandi abasineyaste hano mu Burundi dufise bafise amatalent akomeye akuze bazi watinga neza ni benshi usibye ko casting na rimwe nabonyemwo mimi cyangwa ari wenyene ari we wanyuma nivyashika tugategura iyindi tukiyumvira abandi tuzobatumako kandi ndizera ko buza kudushigikira cyane cyo numva noterera murakoze Oraho nta nguvu na zimwe wogira kugira ugere Nairobi bose bagufukamire uretse Imana yonyene yoca izindi nzira bajya ba Nigeria wamenye ni Imana yonyene ibigire gusanga uramumenye we nakuzi nka kujya mukunda umupira ukawuraba ngo twengo twatsinde ngo tunapiga mbere ntibanakuzi ntaki ariko ukamukunda umuntu ukamupfira rero natwe bw'Imana azogera twemeza abantu ndazi igihe kizokera mwe mukore dukore dukoresheje inguvu hazogira igihe bigende neza hama bivuze
ko umwanya uri kuraturega kandi nanjye ndi umuntu ntakunda gutwara umwanya hari hakurikiye turavye muri programme hakurikiye ico bita surprise canke surprise canke mu kirundi twande turaharira ngo mbega ngo surprise ngo ningwe ki mu kirundi ngira ngo nagatungurano gutungura umuntu okay murakoze bo rero nagira nsabe umuntu yoza kumfasha mu babantu turi kumwe mbebaje hari umuntu mfise umengo mbe yaje atevye dafise umukobwa yagiye umengo waheje amashuri vuba yitwa Arlette ari hano iyo nzobe wayijanye inyuma na kandi abereka umukobwa mwiza afise muri G5 iyo nzobe wayijanye inyuma ni sawa bon surprise mfise uno musi ni jewe nka Abel Ndwaye canke nka G5 production muri rusange nariyumviriye uburyo abantu bamfashije muri rusange hirya no hino canke bamwe baramfasha no bashimira imbere yanyu kuko akariko kanyamba ndose niyo surprise kubw'ivyo nsabe na honeraze hano umukorege wanje mama munyagiriza kubw'ivyo nagira bamfashe guha amasertifika abantu bashaka gusoma ngaha baze kuza baramfasha kugira ngo tubahe amasertifika ico gituma nashimye ko baza hano Ivyo rero uno muzungu uno mumeti araza aramfasha gusoma umuntu tungira mpe certificat hama nca ndamuvugako ibigwi vyiwe hanyuma aca aza hano imbere tuyimushikirize twe na Nera hama dufata ifoto sivyo bena inde micro ihari il n'a pas de micro ici. Il y en a beaucoup. Ah, il y a beaucoup de micros. Urasoma umuntu hama usoma izina ryiwe bishobotse usome udufarasa duke hama duce kumushikiriza certificat yiwe ngaha. Izi certificat na GFIs certificat d'honneur. Nous souligneux, attention par le représentant Ninaomuntu Yvette. Amashyi menshi kuri Ninaomuntu Yvette. Ninaomuntu Yvette ni madamu wanjye. Madamu wanjye rero niwe muntu wa mbere numva twoha certificat bitewe nuko naje gusanga ibikorwa byose nkora ngaha bya sinema ndabikora kubera madamu ampa uburenganzira. Burya hano yose ari kuri akambuza ntabemerere kandi twarayitwa Rwanda kandi igihe kimwe akambubita njyana nk'iyi isura akayihindanya isura mbi muri sinema niryoshye sibyo rero
nabonye no mwanga certificat ngo hano twagushikirize hano hagati twagushikirize cyangwa akagushikirize mufate ifoto ugafasha. Abantu baranduka kuri commentaire bakavuga ibyo bashatse ariko madamu wanjye avuga ati barekesha akora akazi niwashikira uwo aya ma commentaire n'utaka mwereke ngo Chris ni nabo ni bashaka ukurikiranye pasi MK Pro ukurikira ni pasi MK Pro Patia My Pro ni umuproducteur wanje tumaranye imyaka ni umugirikira rero 3 ariwe akora sinema zose zo muri G5. Ubwiza bwose mubona muri sinema ni umuhungu azikora. Rero nashimye ko no mushimira imbere yanyu kandi kugira ngo abone ko ibyo akora nabizirikana. Bombo class. Sinovuga gusa tunovuga tu Imana ibirimo. So nasabye umunota umwe gusa. Okay, merci beaucoup. Reka sabe mabro agega imbere. Mabro aho bayicaye hose aze ngaho imbere. Nababwiye ntacyo mfise no kuvuga kuba tukiriho tugahumeka ni kubw'ubuntu bw'Imana kandi nko kuba Imana yadushikanije kuri uyu munsi n'iyi saha ni kubera Imana. So teme ni yayindi nyene ntacyo mfise no kuvuga ariko nashaka mfashe mu nkomera amashi cyane rwose kuba mfashe no mikro shima mpagaze ngaha kubw'Imana ubwira kabinema uyu yatumye bafashe MK kuri uno mwanya kera nitwa Akimana Patience ariko akazi kama ipasha MK mufashe dukomera amashyi y'Imana ariko uko nababwiye Aimable yarafashe ukuboko aranzana muri industry ndagenda umwana arakura ndamusiga fatana n'umuntu iko Abel Duane ndashaka munkomera amashyi menshi kuba wewe unzi cyane nawe ngeze tushe yanje yose uyu mugabo arabifitemo uruhare yama yanyurije amavakansi hariya hose tugiye kwiga kubera uyu muntu yarabonye impano mfise yarabonye ingabirano yanje aravuga uyu mupetsi naho ari wo muri quartier shaka ndamukurize impano yiwe kuba ngeze aha ndabikesha Aimable ndabikesha Pito Abel Duane shaka munkomera amashyi menshi So
so na byinshi bise byo kuvuga ariko imana imezagire abantu babiri ntacyo mfise nobaha gusa umutima wanje urabishimiye umutima wanje urabishimiye. God bless you. God bless you. Lazara nyarutse umwanya uri kuri turega Mwiriwe hama nanje nta byinshi mfise byo kuvuga ariko today I'm so proud kuba Pasia akora ibikora inka akora amafilme nkaya n'umuhungu nareze ari mu bahungu nareze muri ino industry mu producteur Pasia imbere ni heza. Nakoze ukurikira Justin Abil. Justin Abil ni director amfasha byinshi muri G5 company tumaranye imyaka myinshi amasinema aca muri G5 menshi cyangwa inka yose ni Justin Abil abifasha dufashanya tugahana ibyiyumviro kugira ngo dushobore kubaha ibikorwa byiza. Nshimira ubone ko G5 ikwiyumviriye ko kubikorwa uyikorera. Tunyarutse dufata agafoto nawe urako ari imbere. Okay, tukuminga. Okay, nyarutsa. Ukurikira niyo nkuru Dani. Okay, niyo nkuru Dani. Kera cyane harimo arambwira ati manukana mu gisagara wangu. Arimbira ari kumwe n'umugenzi wundi, uwo mugenzi bari kumwe mu nyuma yaje kubihakana ko nta mumanukanye ariko ntacu. Hanyuma araza bashika muhira tubana neza. Dani ambera umwana mwiza ko gico giye kugeza n'ubu yaravuze ati sinzopfa mpemukiye umuntu yagize ico yamari mumumpera amashi. Hakurikiye Mutoni Onera uyu nawe nyene ni umuntu novuga ati nahawe n'Imana. Tumaze imyaka nawe nk'itatu dukorana amafilm wazi ko bari mutumye umunwa wiyugarara ibyo bintu muvuze bigoye bidashoboka. Tumaranye imyaka nk'itatu. Amateka ya Mutoni Onera nashaka ndavuye ko yandonye nkuko n'abandi bandonera andonera kuri Facebook aranyandikira ati nitwa Naka ndashaka tuzokorane unshire muri filme. Ubwa mbere ndaraba ndavuga ati namahoro rwose nabi umwanya kubera bwabuze byinshi tuba turimo. Haheze igihe arasubira aramvugisha none gute ubona kubajije ariko utari kurangisha. Ndavuga ati biragoye ariko bizogenda neza. Ndareka harahera handi mezi ngo narasubiranya niki ngiye muri indani ndaraba umudamu kabisa freshe nziza kandi aguma asaba kumushyira muri sinema. Umwanya ndabiravye ubwenge burampera mbona umengo turaberanye. Sinzi ko ubwenge bwabwize nabonye umengo turaberanye ko twakora sinema tugakorana kabisa no kumuhamagara turahura duhuye navuga tuzoza uraza muri aho dukinira kugira urabe ubibone hanyuma iminsi nizo zirahera nzokwakira utangure gukina none hama nyene yabaye mustari rero merci beaucoup ibikorwa umaze gukora G5 irabira agaciro Imana igeze ukurikira Ndayikeza Eliazar. Uyu muntu rero bamwita Camamari mudizira n'ikirundi bica biragora burya yitwa Ndayikeza Eliazar ariko mumuzi ku izina rya Camamari. Uyu mwana namurondeye nawe nyine aheze nk'imyaka 4
nk'imyaka 4 iraheze akiri cyo mushikiriza haraheze nk'imyaka 4 namurondeye ndamushira muri cinema ari cinema The Craziness namurondeye cyane mugaruguru nababonera n'abandi benshi ico gihe yari yakina muri Rukundo TV yakina comedy mbere ubwo yavuga yuko cinema ziri serious atazo yarazi ubwo navuga ati genda vraiment umusore mbona ushoboye comedy ushoboye no gukina serious rero ico gihe ni turava yambere umwana mwiza ambera umuhungu mwiza numva no mushimira imbere yayo kandi umumbera amashi okay dufate ukurikira Kasi Adinet Kasi nawe nyene nashimye kumushimira ndamwese tukamutera n'ukuntu yambere umwana mwiza kuva duhura azi imyaka myinshi afasha sinema namusiga umwana njagure nawe nyene nashimye ko umwasi zitwe kumushimira kuba ari umukinnyi mwiza kandi ari umwana mwiza gusa nyine n'umunsi yari perezida wa protocole acaracererwa yambabaje gato mugo biraheze ukurikira Mimi Mihael amashi kuri Mimi Mihael kuva menyana nawe anyita papa hari izina la mama anyita papa kuva tumenyana rero nashatse ngo mwese ndikamushimira uburyo wabaye umwana mwiza muri sinema kuva muri sinema uraba umwana mubi kandi ndashima iyo umuntu aje muri sinema nagizemo uruhara hanyuma nkabona yarateye imbere bano baryohewe ndashima iterambere ryawe ukurikira Ishimwe Pacifique uyu mwana bamwita Amazozo rero uyu mwana ari muri baba bita Sound Mic nimba mwumvise ijwi ryiza muri ino sinema mfise mikoro iyo yifise ni uruntu urungikira rw'umuntu ari hariya rurerure uyu mwana arufata kuva mu gitondo kugeza mu ijoro kugeza saa sita y'ijoro arufise uyu G5 production iranezerwa n'uburyo uyikorera atashaka ukurikira Lionela Bigimana Lionel urumva ko bamuhaye amashi menshi Lionel rero umukinnyi wa kera yantanze muri game ya sinema yatanguranye na ba Amede burya ba Amede bose je barantanze muri sinema nabubaha narabarabira ko manishije ko turi kumwe tumaze gukora ibikorwa byinshi imisozi ndamwigozemo abayaje kandi aranyubaha akubaha ibikorwa byose ndamuhaye kubw'ibyo G5 production yumviriye kuko asertifika ku bikorwa byose umaze kuyikorera banditse ko Lionera ariko aratweza ko twamwise Lionera yibajeho n'umudemo genda bicare wa mudemo uyu nababaye ntiyangira shiyagwara umudamu afisemo dukinana afise ibiro nk'amajana 2 byamuremereye yashiyagwara mu gutegura ino lancement yagize ingufu nyinshi agenda ajana market hirya no hino ataco bimubwiye no bunini bwiwe naniyumvire ko no mushimira nkamuha no certificate ku bikorwa yakoreye G5 ariko ntiyaje kubw'ibyo nawe uri munini ubwo nawe yitwara ukurikira Arise and Shine Burundi okay iyi certificate nayikoreye company yitwa
Arise and Shine Burundi. Arise and Shine Burundi sinzi ko mutama yageze ariko hariho Renine. Rero impamvu yatumye niyumvira gushimira ujya mu papa ahagarariye iri shirahamwe, nabonye ari umuntu yitaho gufasha abantu bo muri sinema. Jewe iyo umuntu akora igikorwa agashimira abantu batandukanye nubwo batari jewe ndabiharura, maze kubona abafasha abantu benshi n'amarasema menshi nagiyemo nkabona ariko arabashigikira, akanavuga ati ntimuzogire ikibazo cyangwa gukinira, muzoze mukeneye amabiro muze muhakinire. Kubw'ivyo je ndabibonye ndaryoherwa. Hama kandi yarashoboye no kuduha agatererano gatoya, aratubwira ati nimuheza lancement muze kuja ahantu munywa agafanta. Rero ndamushimiye barayavuze abakinye. Yavuze ati niduheza cyo tugenda kwa Renine ngo ibyo tunywa byose arariha. Kiko Entertainment. Kiko Entertainment. Kiko Entertainment. Reka rero mvuge kuri uno mugabo nitonze. Kiko Entertainment. Je nashimye kumushimira ndamwisigiye ibikorwa amaze gukorera industry ya sinema ndundi. N'umuntu yitangira sinema ndundi kandi akagerageza kuvuga ubwo bwose ashoboye. Ndaza n'abantu benshi bamaze kumenyekana kubera Diko. Jewe ntitaje nta biganiro byinshi bura dukorana kuko ngira umwanya ngora, ariko iyo ari karakora cyane aduza impano z'abantu ndabibona kandi bikankora ku mutima. Kubw'ivyo nari mvuye ko G5 guha ino certificate kugira ngo ubone ko ibikorwa ukora tubishima. Abakurikira ni Solution Couple. Solution Couple. Solution Couple rero impamvu yana yine ko certificate ntitaye kubandi baki ndabisigure neza nibishika unese ndamwese ndibwa ntagire ngo sindamwemera ndabemera mwese, ariko impamvu niyumvire guha certificate Solution Couple nukubera uburyo Moraske yaraye amajoro ndiko nategura ibi bikorwa aguma nyine kujya ashaka kushigikira, nkagira guca nkabona nkureye akantu ko gupupiriya nkagarandoniki ati akagapupiriye kofasha kiyo tuntu twishimye murabona turiho umakova nkabona yakoze kajya akantu napupiriye kavuga ibijanye n'umunsi wa lancement yaragakoze kinini. Umunsi umwe hoho fani yarandutse yambwiye ati rero Shahberi we urazi we ko tuzi naye Jenzo jako umugabo wanjye je uzombona kwe urazi ko geze saa 6 ataraka kuryama namurondera n'ibintu biciye mu gitanda aguma mu bintu by'iwawe jibi bintu je wamuhaye iki kuri umugabo wanjye akunda kubwo rugero kubera ibintu yaguma amfasha. Rero umutima wanjye urabishima uburyo mwanyeretse urukundo. Batufotora Begera imbere abwira bese. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi twashobora kumukomera amashyi ya Bendoir kubera ko umwanya uri kuraturega twari tumva dufise ibintu byinshi byo kumubwira, ariko byimva umutima turamushimiye kandi arabizi ko ndamukunda. Ni byinshi dufashanya, ni byinshi amfasha cyangwa nkamufasha, ariko turamukunda bivuye na mutima. Rero nka Truafa n'umusizi nka Solution Couple twari tumufitiye agakemanyi turashaka kumuha, sinzi ko kamukurire murabizi ko Abera ari umu twafashe agafoto kuri
ego twamuhaye bible nk'ikimenyetso cyo kumwibutsa yuko imana ikunda kandi akwiye kwama ariyo ahungira ko akayigira ubuhungiro. Ni kenshi muba mwumva ngo abere bamuroze abere yagize ibiki n'ibiki n'ibiki, ariko protection yonyine yashobora kumukingira n'imana yonyine. Rero igihe cyose uzoba ufise kandi uzoba uyisoma uzogenda urabona mu rufunguruzo rwo kuzotuma na bino bintu ko turakora bishika kure. Amafaranga abiri n'umugore wanje abakurikirana Honest Empire. One Empire. Iyi Honest Empire magariwe na Shema Giheko. Shema Giheko nk'ababesha aka kanya tuvugana nuko indege yagize ikibazo iracerera, yafashe itike y'indege imivana hanze kugira aze muri Lawrence. N'ubugira yabuze uburyo agira aha siwe wenyine benayirwa baravuganye ejo mbona baranyandika banyereza amafoto ngo turakase itike y'indege kugira dushobore kuza muri asema yo ari mpamurubwira madamu wa Shema yo bari ngaha aze hano imbere aronka n'uzi ya certifica naiva aze ngaha nk'uwo hagarariye nawe nyine Shema kuko bari kumwe Shema iva wewe indege yiwe yanyarutse byakunze aranyaruka ashitse mu kanya asharaza muri kino kibanza mumpera amashikiva Madame Shema amakandi Shema yarashoboye kunterera muri bino birori nabyo ndategura ngaha arambwira ngo Imana yaramezagije imodoka uzoyitore shiyemo n'ibitoro igufashe abanyamakuru abakeneye kunguruzwa bashobore kuhagera ukoresha imodoka yawe. Si n'ibyo gusa, hari n'indi surprise mu minsi iri imbere, hari n'ibindi bikorwa tuzofashanya na Shema kandi muzobona. Kubw'ibyo rero ndamushimiye imbere yanyu mwese kandi abandanye umutima wo gufasha abantu bari mu gisata ca sinema. Cyane wakoze kutumiza watweretse ukemera kuza gufatanya naje. Rero nubwo Shema atahageze mufate ino certificate mwe na Madame Shema hanyuma mufata gafoto. Abakurikirani Dufako Company. Dufako Company sinzi ko hari wayiserukiye. Ya ntawe hari kuko mu docteur ari mu Bushinwa ariko hari ibikorwa yafashije bino bintu harimo gusokora ibintu amabashi ndabisokora iwe atamafaranga nanze aranshigikira nawe nifuje kumuha certificate ndamwereka yuko nzirikana ibikorwa yama yankoreye mu buryo bwo kushigikira ntahari ariko je nawe umuntu muri Dufako mu mengo hari umuntu w'indani maka ube uri directeur wa Dufako ufe kuba gusa musanga mukorana hano hari engineer wa Dufako nawe abubakira amazu n'inzu y'ibanje bamwe n'uyu mugabo yayubatse umunsi yanguye muzofata uyu bishitse kiriya gisenge kikagwa ruyazoya kigize nabi akira rero dufata agafoto ka Dufako. Murakoze rero mwakoze kushigikira mwakoze kubana nanjye muri uyu mugigwa muze dufata agafoto turi kumwe mwebwe ko nta twafashe ibyo byo kindi kumwe n'abazungu usubira mu bibanza byanyu rero Denime uze ubandanye ndamwise legend kubera ubu yatanguye sinema imbere yanje muri 2010 akora sinema ifise izina rirerire gusuka amasinema yose tubanza gukora burya yitwa gute iryo zina iyo sinema yitwa ngo inyanka kubwirwa ibigirwa n'uko amaso atukuye se iyo sinema nayibonye jewe nuko rero banyakubahwa mwese muri ngaha
nibaza yuko kugira bavuge ngo serukire abitavye bakora sinema nibaza yuko batafatiye ku vyubahiro kubera ko hano nacanza nyuma y'abandi aho ku myaka yanje reka mvuge kubera ndashaje nuko rero icya mbere wanje gukeza uyu mugwi ino company GFIC Icyongereza kiragoye bo iyi company rero nubabwira yuko ndibaza nta musineast akorera hano mu Burundi sinovuga nta musineast atagize akorera sinema mu Burundi zigurufu mureba kumenya iyo company mukamenya CEO wayo Abel Duwaye twese akorera sinema turamunzi ariko kandi ku rundi ruhande abamaze kwegerana na Abel Duwaye bamunzi ibirenze kubera nibaza ko Abel Duwaye n'abantu bake bakora sinema atarafasha natwe muri BNT yaradufashije certificate turamuha bon rero icyambere turabakeje muri uko kubakeza tubakeza nje ku izina ryanje n'iry'abandi babonye cyangwa bazi iyi company tubakeza bwa mbere ku butwari muri ngwani duhereye kuri Abel muri ngwani nta muntu atabizi ikindi cya kabiri reka mwenda abantu nabareke nkeze uyu muntu yoba yarakoze na sinema editeur n'umukadre nukuri sinzi umuhinga cyane muri ibyo bintu ariko jewe nibaza yuko dufatira ku bintu bibiri tukajya tuvuga tuti mu Burundi turagerageje kuri son no kuri image aha vraiment reka tubakenze image zose ziboneka neza ayo mashini yashimye image iboneka neza sinjira muri tekinike cyane son twayumvise neza aho vraiment nukuri imana ibahinkomezi mukomeze natwe turi inyuma hanyuma ikindi ushobora gukeza ni image Abel yatweretse mu gukoresha abakinnyi bavuye mu bice nyinshi mwumvise igihe bariko baridondora kuva muri twafa kuva hehe mugabo bakihira iyi ni image twese dukwiye gufatira kugira twereke isi bya bindi batuvuga ko atari byo urukundo rurahari ahubwo hari ibyo tutariko turakora mwe mushaka mugabo ni buke je rero abandi bantu bashobora gukeza n'abantu baje gushigikira Abel Duwaye na GFIC muri rusange mwese muri ngaha agenda bakeje kubera yuko n'ubundi iteka riva kuri twebwe twaje kubashyigikira iyo baba batamba birorera byari kuba ari bibi cyane nta nubwo byari kuryoha reka ndege kuvuga ibijambo byinshi kubera barantunguye kubera narinzi yuko ntaza guhagarara ngaho imbere ndagira n'amasoni cyane ntinya n'amakamera muheza kiko jewe ntacyo mfise novuga usize gushima Abel novuga ko ariwe yabereye intambwe ya mbere muri urugendo ndimo gukina amareresi kandi yabereye n'umugisha pe yabereye umugisha rero nari numva bazi kuno munsi wo kwereka amareresi nobwira umwanya naza kumushimira ngara agezwa ndamushimira yasohoye ariko nakundi atobona video event araza kwimubwirwa twavuze rero icyari kiza gihanini hari gushima tureke no kuvuga ngo yadufashije muri ino season ya kabiri je yafashije guhera ku ntambwe ya mbere yagize ko umwana atanguye gukubita dede aranabukisha ushumura no kumagaze kandi n'ubyo kuma kumagara bivuze rero ngo ndabishimira Abel Duwaye ko hari intambwe nyinshi nagenda camo izo zose nadiciyemo kubera hari uwafashe ukuboko niyo mpamvu twavuze ati twebwe mu kigega cyacu turacyari batonya namwe murabibona turacyari bato turaraba ikintu twakora basi ntazogaye cyane basi azoshimwe turaraba aho twoshobora gukubita ibipfusi bigakunda usanga naho hantu rero nituje kuri foto nituje kwiyamamaza tuvuga ako kantu tuzogashikana nimwana bishaka tuzopostinga ati ya verope yitwaye
twamenye igifaransa Yesu nashimwe. Amen amen akana. Naje ndashima Imana yo mu ijuru kuri uyu munsi ko byagenze neza. Uko je waho mbona ko bigeze. Ndabona ko Imana yakoze akantu kabisa. Hama uyu mugwi nawo no kuri worora no vuga ati natwe mu muryango yatubereye nk'umukobwa muzima mu rugo. Muze mubona bijya bintu baguma bavuga ibyo ni byabo kumenya. Twebwe dushira imbere agaciro k'umurimo turimo. Ejabo rero mubanje ruhande. Nze ko nashobora kumuhagararira ariko nanjye ndashobora kuvuga ijambo. Uyu mugwi nabo ni abana beza cyane batubereye abana beza cyane cyane ariko runera kuko niwe twamenye kare abandi nabo twabamenye kubera runera. Twovuga tuti rero nabo Imana yo mu ijuru bahezagire kandi basubirizaho muzoba mwaku icyo gihe. Turashimiye no kubwako gatererano muduhaye. Imana yo mu ijuru bahezagire. Ama Villa usano no sé aquella amor que conoce y nada ainda da pouco da chance se não sou Fazendo mare fonda